bakunze makuru cyo kugwa intera Gitega reka tubahe mwiriwe canke bwakeye bivanye naho muherereye. Imifuko y'isima ya Buseko 150 n'amafaranga y'amabone 290 y'imifuko 10 ya Buseko yari imaze gucuruzwa byafashwe kuri wa kabiri igenekerezo rya 18 Rusama mwaka 2021 ku mudandaza yitwa Maniratabara Floribert ariko agurisha iyo sima ya Buseko kubera itemewe n'amategeko, aho iyo sima basanze inyegejwe mu magaleri ariko arubakwa kwibarabara rimanuka rije ku macuniro y'inka mu gisagara ca Gitega. Ico rero kiba cari kirongowe n'umuhanuzi Obamatari w'intara Gitega ajejwe iterambere ujejwe ubudandaji mu karere ko hagati no mu buseruko hamwe n'icegera c'urongoye inyamiramabi Igitega. Serge Sabukunze umuhanuzi Obamatari ajejwe iterambere akabatera ivyatsi aho kabikabishe. Nkuko mwabibonye twazindukiye mu gikorwa cyo gutuza abantu bariko baradandaza isima bazimvye abene gihugu. Hano twasanze isima ikiragurishwa hagati y'ibihumbi 29 n'ibihumbi 31. Ibyo dusanzwe tujejwe no kurabira ko ibiciro by'ibidandazwa abasanzwe bariko barabidandaza batariko barazimba abene gihugu. Mu by'ukuri ibi twafashe dufashe imifuko ingana 150 yari kiri mu depo itari bwadandazwe, ariko twashoboye gufata imifuko igera ku 10 aho twasanze umudandaza ariko arakira amafaranga ku giciro kirenze. Hakaba niyo twasanze yamaze kudandaza nkuko yavyimemeresha imifuko ishika 48. Rero iragiye kubikwa kuko nisezi, hanyuma dosiye zibandanye mu basanzwe bajeje gukurikiza amategeko. Rero akagohe twovunira abadandaza bisima ndetse n'ibindi bidandazwa byose nuko batoza barikika mukiza ngo barenze ibiciro, kuko parabihagurukiye kandi tuzobigwanya kugeza tubitujije. Turashimiye abene gihugu ukuntu baduha amakuru ku mwanya, hanyuma natwe dukoranye n'abajejwe inzego z'umutekano tugaheza tukabigwanya ku mwanya nyawo. Mumenye yuko hariho imifuko ishika 38 uwo mudandaza yemeye ko yagurishije ariko gushika ubu itashoboye kuboneka kubera yemeza yuko yitanze mu madeni. Turashimiye kuba mwadukurikiranye, ntimwagire gusangiza iyi nkuru bagenzi banyu. Murakoze.